Mugenzi, urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mwibuke yuko turiko turakurikirana urukurikirane rw'ubusobanuro bw'ivyahishuriwe Yohana, tukaba turi mu gice ca 18. Icigwa cuno musi kivuga ngo amarangamutima y'abanyavyaha. Muri kumwe na mwene so Jimmy Nishimwe yaje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Mu nkundire bagenzi, imbere yuko twinjira mw'idonido ry'icigwa cacu cuno musi, tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho Mwami ushobora vyose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze ko duhaye ano mahirwe kugira ngo twige ijambo ryawe ryavuze. Mwami turakwinginze tuyoborwe nawe kandi ugutahura kubwawe mw'ijuru, abariko kutwihishurira mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu nkuko nari mpejeje kubivuga kivuga ngo amarangamutima y'abanyavyaha. Tugisanga mu vyahishuwe igice ca 18 duhereye ku murongo wa 6. Haravuga ngo mumugirire ibihwanye n'ivyo yagiriye abandi, mumugerere kabiri ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ugakarabo yavangiyemwo muvangiremo kabiri, nk'uko yihimbaza akigira ibihinda, abe ariko mumuha kubabazwa, agashinyaguro no kuboroga. Kuko yibwira mu mutima ngo mvyagiye ndi umwamikazi sindi umupfakazi. Nico gituma ibyago vyiwe vyose bizoza ku musi umwe, urupfu n'amaborogo n'amapfa, kandi azotongozwa umuriro, kuko umwami Imana amuciriye kwiteka ari uw'ubushobozi. Ino mirongo nk'uko twabibonye mu murongo wa 3, twabonye ko werekana inkomezi n'ubwaku ibintu tumaze kubona biba amadini y'Ababuloni, kugezaho abatuye ku isi benshi bisanga muri Babuloni, kugeza naho igwa rya Babuloni riza kuba. Hariho n'ubwoko bw'Imana bukiri muri Babuloni ariko butigeze bubimenya. Bibiliya yerekana yuko ubwoko bw'Imana igwa rya Babuloni riba, hariho ubwoko bw'Imana bukiri muri Babuloni. Ibi rero ntago bikwiye gutsitaza umuntu kuvana yuko ishengero yoba arimwo. Dukurikije icigwa twaravye giherutse cavuga ivyo worabirako yuko kuri muri Babuloni canke utari muri Babuloni. Niba wasanze yuko ishengero urimwo riri muri Babuloni, n'inquiete pas, ntugire ubwoba, kubera yuko Bibiliya irerekana neza yuko igwa rya Babuloni riza kuba. Hariho ubwoko bw'Imana bukiri muri Babuloni, ariko kandi bufise amahirwe yo gusohoka muri Babuloni imbere yuko Babuloni ihabwa ibyago vya nyuma biheruka. Niba rero wisanze muri Babuloni, ntugire ubwoba, ushavure ngo bantutse canke ngo wiyumvire ibindi. Ico gukora ni kumvira ijwi rya marayika wa 3 rihamagara rivuga riti, bantu banje nimuviwe, nkoye kwifatanya n'ibyago vyiwe, nkoye guhabwa ku bihano yateguriwe. Ibivugwa mu murongo wa 6 kubanda, ni kuvuga ngo imirongo ikurikira kugeza ku murongo w'8 niho duhereye uno musi. Herekana ukugwana mu vya mpwemu kwirijwi n'amadini ari muri Babuloni, ariko ukugwa kubabaje kandi gukomeye n'ukugwa kw'abaprotestanti. Ubwa mbere Babuloni nk'idini rya gipagani ry'Iroma hamwe na Ekleziya Gatolika, bano bari baramaze kugwa uhereye kera hose. Yamara abaprotestanti Imana yari yabakuye i Roma ibegurira igihugu gishasha nka Amerika kugira ngo bayisenge kandi babeho bayumvira
muri byose. Yamara budakeye na kabiri bagiye kwifatanya na Ekereziya Gatolika nk'umuvyeyi wabo. Bano bakobwa ba Babuloni nabo nyene baharugwa muri Babuloni, ni kuvuga ngo uno mugore maraya twaramaze kumubona yuko ashushanya Ekereziya Gatolika. Hama abakobwa biwe nabo nyene basanzwe ari ba maraya, n'amadini ya giprotestanti yihakanye ukuri kwa Bibiliya akagenda gukurikiza inyigisho zishiriweho n'ubupapa. Umunsi w'ibyago Babuloni uzoza imaze guhatira abantu gusenga ku isabato y'ikinyoma. Ikintu kizokuzuza Babuloni ngo igwe ijya nyuma ni guhatira abantu gusenga ku isabato y'ikinyoma, mu gihe Roma ubutware bw'ubupapa buzamaze guhaguruka bushigikiwe n'amadini ya giprotestanti hamwe n'amareta, bagahimiriza abantu ku ngufu ngo bubahe isabato dimanche yashizweho n'ubupapa. Muri ico gihe Babuloni izoba yujuje vyangombwa byose, twisunze ibivugwa muri Yesaya igice ca 34 ku murongo w'8. Twemeranya ko umunsi uvugwa mu murongo w'8 ari umwaka umwe. Uno munsi mbega uremera kuva muri Babuloni canke uraguma muri Babuloni? Bibiliya ibandanya ivuga iki? Bibiliya ibandanya ivuga ku murongo w'9 gushikana ku murongo wa 11, kandi abami bo kw'isi abasambana nawe bagasangira nawe ibihinda vyiwe bazomurira bamuvugirize amaruru, aho bazobonera umwotsi wo kwigizwa kwiwe, bahagaritswe kure no gutinya ugushinyagurirwa kwiwe, bati nibara nibara, ewe wagisagara gihambaye Babuloni, wagisagara c'inkomezi, kuko mw'isaha imwe iteka uciriwe ko rigushikiriye. N'abadandaza bo kw'isi barakirira barakiborogera, kuko ata ukibagurira ibishorano vyabo bizana mu bwato. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 18 ku murongo w'9 gushikana ku murongo wa 11. Ndahamagarira umuntu ari kunyumviriza atahure yuko Yohana ngaha ariko arashushanya igisagara nyagisagara, agikoresha mu buryo shushanyo, ashushanya amadini ya giprotestanti hamwe na Kiliziya Gatolika yishiriyeho izindi nyigisho. Ngaha rero kugira ngo umuhanuzi abivuge nyene nk'uriko aravuga igisagara, abivuga ariko aravuga igisagara, ntago tugomba gutahura ijambo ku ijambo ngaha, ariko tugomba gutahura ico umuhanuzi yariko aravuga ngaha. Nimurabe namwe nkano majambo avuga ngo aho bazobonera umwotsi wo kuzigizwa kwiwe, bahagaritswe kure no gutinya ugushinyagurirwa kwiwe, bati nibara nibara, ewe wagisagara gihambaye Babuloni, wagisagara c'inkomezi, kuko isaha imwe iteka uciriwe rigushikiriye. Ngaha womengo bano bantu bari kure ya kino gisagara, hama barakibona yuko kiriko kirarimbuka, maze barakirira. Oya, ngaho umuhanuzi sibyo yariko aravuga, kubera yuko bano barira basanzwe aribo bari muri ico gisagara nyene ca Babuloni. Kubw'ivyo rero ngaha bano bantu barira n'abayoboke b'amadini ya giprotestanti yihakanye Bibiliya, bariko barahura n'ivyago vyo mw'ino saha imwe, kandi twamaze kubona ino saha imwe yuko igereranywa n'imvura gihanuzi iza kuza mw'isaha imwe, canke nk'uko tuzoshishikara tubibona bikaza mu munsi umwe. Rero umuhanuzi ntago ariko aravuga ibintu bibiri bitandukanye, ariko aravuga amarira n'amaborogo no gucirirwa kw'iteka bizobabaza abantu bishinze kuguma muri Babuloni, kandi ijwi rya marayika wa gatatu ryari ryababuriye.
uno munsi ubutumwa bwiza buhamagarira abantu ngo batandukane n'inyigisho y'ubupapa, ari ryo jwi rya marayika wa gatatu ririko rirasamirana. Ubutumwa bwiza buhamagarira abantu gusenga Imana Umuremyi ngo baruhuke isabato iboneka ku munsi ugira indwi, kubwo kwizera Yesu. Buriko burasakara mu turere dutandukanye, buriko buratibagurika nk'amababi y'ibiti ariko aratibukira hasi. Abantu babwirengagiza bakanka kubwumva. Bano bantu Imana yarategekanije igihe cyabo cyo kubona ibyago, mu gihe bazoba bariko baratanga amategeko ngo ntawushora, ntawugira icyo agurisha atari ufise ikimenyetso cy'igikoko, kandi ikimenyetso cy'igikoko twarakibonye. Nabo hazoba habagereye, bazoba bashikiriwe ngo bababazwe n'ibyago birindwi twabonye. Babandi banse gukurikira Yesu ngo ntabwo bovirira inzoga, ntabwo bovirira ubutunzi bwabo, ntabwo bovirira kuzana abagore benshi. Icyo gihe ntacyo bizoba bikibamariye. Mu mirongo ibiri ikurikira tuyibonamwo ibicuruzwa bya Babuloni. Haruhande y'inyigisho zizimiza zagereranijwe n'ubusambanyi bwa Babuloni, Babuloni izokoresha n'ubutunzi buri mu byadondaguwe muri ino mirongo. Ibi biriko bisohorera mu mashirahamwe rutura. Uno munsi Kiliziya Gatolika iriteguriye gusohora amahera menshi n'ubutunzi bwinshi cyane kugira ngo yigarurire abantu biciye mu mashirahamwe. Uno munsi abantu bari gukoranirizwa mu mashirahamwe, kandi umuntu agasigara adashobora kubaho mu gihe cyose yoba atari mu ishirahamwe. Mumaze igihe mubona ukuntu mu mashirahamwe hashishikara gusukwayo amafaranga menshi ku rugero ruhambaye kugira ngo abantu bafatwe. Ni kuvuga ngo haruhande y'inyigisho zizimiza za Babuloni, Babuloni igomba gukoreshwa n'ubutunzi bwose mu buryo bwose bushoboka, haba ibirimwa, haba ibyo korora, haba ibyo kudandaza, amamashini yo gushona, hamwe n'ibindi byose, kugira ngo Babuloni ishobore kwigarurira abantu mwa kino gihe. Murongo wa 14 utujana ku mapfa aza mu cago ca 4. Umurongo wa 15 gushikara ku murongo wa 20 herekana amarangamutima ku baciriwe kwiteka muri ino mvugo ngo kandi nyene ubwato wese n'umuntu wese ajabukirizwa mu bwato ahantu hose. N'abasoza n'abatunzwe n'ikiyaga bari bahagaze kure, kandi bakiraba umwotsi wo kuyigizwa kwaco barataka bati, ni ikihe cari gihwanye na kiriya gisagara gihambaye? Bano bantu bari muri Babuloni igihe bazoba bariko barakubitwa n'ibyago birindwi bazotangara. Mbega ukuntu abapasitori ba protestanti bizigiwe cane n'abayoboke babo! Mbega ukuntu umwungere mukuru w'i Roma hamwe n'abandi basaseredoti bizigiwe cane n'abayoboke babo bazotangara babonye ivyo bayigishijwe atari byo. Base kumva ijwi rya marayika wa gatatu ribaburira, kandi iyo baryumvira baba barokotse. None bamaze kubona ukuntu ibyago biriko birabakubitana n'abayoboke babo mu by'idini, bazotangara bavuge ngo mbega ukuntu ishengero narindi mwo ryari rihambaye, mbega ukuntu pasitoro wanje yahora akora ibitangaza, mbega ukuntu padiri wanje yari yiyoroheje. Bazovuga bati, Bibiliya ibandanya ivuga ngo biyorera imikungugu ku mitwe, batakabarira baboroga bati, nibara nibara ca gisagara gihambaye catungishije ubutunzi bwacu bafise amato yabo mu kiyaga bose, kuko cakomvowe mw'isaha imwe n'ibihimbare wa juru. Namwe abera ni ntumwa n'abavugishwa n'Imana,
kuko Imana iguciriye kwiteka igihora mwebwe. Ivyahishuriwe igice ca 18 ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Icago c'ibisebe cari camaze kubagirako, inzuzi zari zahindutse amaraso, kandi n'ibiyaga vyari vyamaze guhinduka amaraso. Izuba ryari ririko rirabatonora, ingendo z'abadandaza zari zahagaze. Koko ikibatera kuboroga kirakomeye cane. Kino gihe ngaha Babuloni izoba yamaze kuzuza igikombe, izoba yamaze gutangura guhatira ubwoko bwera ngo basenge kw'Isabato y'ikinyoma ku nguvu. Kandi kino gihe kizoba ari igihe cyo kubabazwa n'ibyago 7. Bibiliya ivuga yuko icago ca mbere kizoba, hama ica kabiri kize, ica mbere kigihari, kandi n'ica gatatu kize, n'ica kabiri kigihari, gushika ku cago ca 7 kizoza ibyago 6 vya kibanjirije bigihari. Kandi ngaho umuhanuzi yerekana yuko bishobora kuzotwara igihe kingana nk'umwaka, mu kuvuga mu mvugo ya gihanuzi ngo nk'isaha imwe. Naho abantu bakomeza kwigumira muri Babuloni, Babuloni izohona ubutagisubira kwibukwa ukundi. Mu kubivuga umuhanuzi agira ati, umumarayika w'inkomezi araha ikibuye kimeze nk'igisyo kinini, agita mu kiyaga. Atuko niko Babuloni igisagara gihambaye kizoteregwa, kigenda imivunguvungu, kandi ntigizosubira kuboneka ukundi. Ntihazokumvikana ukundi muri wewe ijwi ry'abacuraranzi, n'ijwi ry'abaririmbyi, n'iry'abavuza imyironge, n'iry'abavuza inzamba. Kandi nta muhinga w'umunyabuhinga bwose agisubira kuboneka muri wewe ukundi. Kandi ukuvuga kurusyo ntikugisubira kumvikana muri wewe ukundi. Kandi ukumurika kw'itara ntikugisubira kubonesha muri wewe ukundi. Kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntirigisubira kumvikana muri wewe ukundi. Abadandaza bawe bari bahambaye bo kw'isi, kuko amahanga yose yahendeshejwe n'uburozi bwawe. Mugenzi, ngaha Babuloni ntizosubira kwibuka ukundi. Buno butumwa bwiza tubabwira ntago muzosubira kubwumva ukundi. Umuntu wese ashishikara gukomantaza umutima akanka kwakira ubutumwa buhamagarira abantu kuvavana n'inyigisho zasizweho n'ubupapa, ngo uno muntu yumvire Kristo, amwizere. Amaze kwizera Yesu Kristo yemere kugenda nk'uko Yesu Kristo yagenda. Niba Yesu yarabayeho atarenze ku mategeko y'Imana, nawe ukemera kubwiwe ukagenda nk'uko Yesu Kristo yagenze. Mbega ukuntu binegereje mu gihe cyose tuba turiko turakora iby'umwami wacu Yesu Kristo agomba. Yesu yabayeho hano ku isi adasambana, kandi biciye kumwizera urashobora kubaho udasambana. Yesu yabaye hatica, biciye mu kumwizera birashoboka mu mwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya ivuga yuko atacaha yigeze akora. Yesu yararuhutse Isabato, kandi nawe uhamagarwa kuyiruhuka. Mbega ukuntu binejereje cyane kubika igihe ko bakwiriye kumva kuno kuri guhambaye. Mugenzi, ni igihe cyawe cyo kwakira kuno kuri kugushoboka, kubera yuko mu minsi izoza hazogera igihe ino mburi utayumva ukundi. Hari igihe wumviriza kuno kuri ukakumviriza uri kurivyiringira, ariko naganda kubwire yuko
hariho igihe utazosubira kukumva ukundi, ntabwo uzosubira kubwirwa iby'umukwe, ni kuvuga ngo ntabwo uzosubira kubwirwa ibya Yesu canke ngo wumve by'umugeni by'ishengero ryiwe. Koko biratangaje, ariko niko biri. Babuloni ibyago bizoyishikako. Mugenzi, ryajwi rya marayika wa gatatu na n'ubu riraguhamagara ngo usohoke muri Babuloni, wemere kwifatanya n'ishengero ry'amasigarira bigishoboka, ukaba wemera kwifatanya natwe mu rugendo turimo twerekeza mu bwami bw'Imana. Ndaguhamagarira kunyandikira kuri izi nimero ngiye kuvuga: 61 208 669, cyangwa ugatanguza akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Kandi ku isabato y'igenekerezo rya 16 dufise umubatizo udasanzwe. Abandi bariko bariyandikisha bitegura kuzobatiza ico gihe, kugira ngo bashitse iby'umwami Yesu Kristo yavuze byose. Nawe ushobora kwiyandikisha kuri izo nimero ukishira ku rutonde rw'abazobatiza ico gihe. Mugenzi, tukwibutse kandi yuko kino kiganiro kiraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Ntiwibagire gukora like kugira ngo twereke yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ufise ikibazo ushobora kucandika no muri commentaire. Ukaba utarakora abone, subscribe, following, swive bivana n'ururimi canke urubuga uri kurakoresha mu kudukurikirana. Cubikora kugira ngo bizokorohere kubona ikiganiro gikurikira. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu akugirire neza, aguhe umugisha, aguhe kwama mwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.